wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Yesu yarashitse ahantu arabwira abigishwa, arabwira Mariya, arabwira na Marita, aravuga ngo arabwira Mariya, aramubwira ati niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Bwira umuntu mwicanye ati niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amina. Yabibwiye umuntu yihebuye, umuntu ari kararira, umuntu yibaza ku isaha yuko n'igitangaza c'Imana yarenganye, umuntu yibaza yuko yarenganywe n'ikiganza c'Imana, ariko Yesu aravuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nande ndaje kubwira ngo iri jambo niwagizera uzobona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Niwizera yuko ubwiza bw'Imana ari kimwe mu bintu bigize imibereho yacu ya misi yose, ari kimwe mu bintu bituranga nikaranga muntu kacu. Bona sifiwe sana. Si jambo rishasha, ariko kandi ndashaka kuvuga ngo iyi myaka indwi yose dufise, iyi myaka indwi yose iri imbere y'ubuzima bwacu yo gukorera Imana, yo gukorera abantu b'Imana, ni imyaka nizeye mu majambo atandukanye Imana izoduha, ariko ni imyaka numva mfise ukwizera kudasanzwe ko kubona ubwiza bw'Imana kurusha uko twigeze kukubona mu buzima bwacu bwo gukorera Imana. Haleluya. Kandi uretse ko nawe aho uri canke mu vyo urimo, nawe reka ndakwipfurize, haleluya, ndakwipfurize uyu mwaka ubona Imana ikora. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rashobora kuryakira ukarigira iryawe kandi rigacika uko nyene. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ivyahishuriwe Yohana gice ca mbere guhera ku murongo w'9. Haleluya. Jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Murumva ivyo musangiye na Yohana? No kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kizinga Patimo co mu kiyaga, bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ico ubona ucandike mu gitabo, ukirungikira amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso, ni Simurani, ni Perugamo, ni Towatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Lawodikiya. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi vy'inzahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye inyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'inzahabu, kandi umutwe wiwe n'umushatsi vyari vyera n'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro. Ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'inzahabu nk'izuba iyo ryatse umutare. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshira ku kuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Haleluya. Haleluya. Amen. Uwo ni Yohana ari muri iki kizinga, aho bata abantu bagiye kuhapfira, aho bata abantu intwaro
yaba ibonye ko babaye intambamyi aho bata abantu bagiriwe nabi kugira ngo agende gupfirayo aribwe n'ibikoko byo mu ishamba vyaba mu bizinga bakabashira mu mato bakabatwara aho hantu kugenda kubatayo. Mwibuke ko Yohana bari bamutetse mu ngunguru y'amavuta, baramuteka baramukaranga, bahejeje kumuteka bamufata uko bagenda kumuta hajya kugira ngo nawene agire iherezo ribi nk'ijya abandi bose bahora bagirira mu kibanza nk'ico, sivyo? Ariko kandi ikintu nshaka kuvuga mpagaze kuri iri jambo duhagaze ko kuri uno mwaka, iri jambo rivuga ngo Imana igiye kugaragaza ubwiza bwayo. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu canke ku munsi wa mbere twaravuze yuko ubwiza bw'Imana ni jambo rimwe tuzogenda turipanura, ariko kandi ni jambo rimwe ubwiza bw'Imana canke mu gifaransa gloire de l'Éternel. Ubwiza bw'Imana ni jambo rimwe ariko ryugariwemwo amajambo menshi. Ugerageje kuraba amajambo yose asobanura ubwiza bw'Imana n'amajambo avuga gusa ku bintu byo gusayangana canke ku bintu by'ubutunzi canke ku bintu vyiza bigaragara mu bumana. Nukuvuga ngo iyi Imana igaragaje ubwiza bwayo, uravyumva? Nukuvuga ngo igaragaza, uravyumva, izana ubumana bwayo. Ngira ndababwire yuko igihe cyose Imana igomba kwiyereka abantu, igihe cyose Imana ije kwiyerekana mu buzima bwawe, igihe cyose Imana iserutse mu buzima bwacu, Imana iseruka mu karanga kayo, Imana iseruka muri nature yayo. Imana nta nari mwiza mu buzima bwacu ikaza iri diminuwe canke ikaza igabanijwemwo gato kuca isanzwe iri. Ariko igihe cyose Imana yihishuriye abantu, igihe cyose Imana ije mu buzima bwacu iza mu bumana bwayo. Igihe Yohana yayibona yarateye ubwoba n'ivyo abonye, aravuga umushatsi wayo ingene utangaje, aravuga mu nyonga mu maso hayo ingene hari hatangaje, aravuga ingene ijwi ryayo ryari ritangaje, aravuga ijava mu kanwa kayo ingene byari bimeze nk'inkota, aravuga mu gikiriza kayo hayo ingene hari hadasanzwe, iravuga ingene impuzu zayo zari impuzu zidasanzwe. Yohana agerageza gukoresha ururimi rw'abantu kugira ngo avuge ubwiza bw'Imana yabonye, avuge ibintu yari karabona ivyo ari vyo, avuge ukugendererwa yariko arahura nako uko ariko. Uravyumva? Abivuga muri aya majambo adasanzwe. Ikintu cambere nshaka kukubwira nuko igihe cyose Imana igendeye ubuzima bwacu itugendera mu karanga kayo, muri kamere kayo. Ndakwifurije kubona Imana muri kamere kayo kose. Bwana sifesa. Iki nico catuma abantu nk'aba Mose babwira Imana bati Imana nyiyereke ndakubone. Nuko mu gihe cabo co mwisezerano rya kera ntibari barekuriwe kandi nta couverture yari hari ku buzima bwabo, kuko Yesu atari bwapfe ku musaraba, nta burenganzira amaso yabo yari afise yo gushobora kubona Imana mu bumana bwayo no mu cubahiro cayo. Ariko twebwe abo mu gihe c'iherezo, inyuma y'urupfu rwa Kristo, tumaze kumwizera akatwambika ukugororoka, uno munsi ubuzima bwacu burafise uburenganzira bwo kubona Imana yikorera, Imana mu bumana bwayo, Imana mu butunzi bwayo, Imana mu cubahiro cayo cose. Yesu ashimwe cyane. Rero ico nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga muri kino gitondo ngo Imana, uravyumva, uremerewe kuyibona, uremerewe kubona ibibigaragaza, uremerewe kubona ivy'ubumana vyayo, uremerewe kubona ivy'ubukuru vyayo, uremerewe kubona ivy'ubushobozi bwayo, uremerewe kubona ivy'ubwiza bwayo, uremerewe kubibona vyose. Haleluya, haleluya, amina. Reka mvuge gutya, ikintu cose mu buzima c'Imana, ushobora kuba uri umuntu w'Imana uri ngaha muri uno mwaka, ushobora kandi kuba ufise n'igikorwa c'Imana uhagarariye. Hari ico Imana yaguhamagariye gukora, hari ico Imana yagusigiye amavuta kugira ngo uzogikore, hari ico Imana yagusigiye amavuta kugira ngo uyiheshe icubahiro muri ico kintu yaguhamagariye. Ngenda kubwira ngo igihe cose, igikorwa cose c'Imana, Imana igomba kugihagararamwo mu buryo bwo kugishingira intahe, kuko ikintu cose c'Imana kigaragazwa na témoignage y'Imana. None iyo Imana ishingiye intahe igikorwa bimera gute? Iyo Imana ije gushinga intahe nikoresha amajambo. Twebwe iyo dushinga intahe dukoresha amajambo, ariko iyo Imana ije gushinga intahe nikoresha amajambo, ikoresha manifestation, ikoresha ibimenyetso, ikoresha ubwiza bwayo. Igikorwa cose c'Imana Imana igomba kukizako. Ntitura abantu bahagarara bavuga ngo iki ni igikorwa c'Imana, ntitura abantu igihe kirageza aho udahagarara ngo ibindimo ni ivy'Imana. Reka nakubwire, ivyo urimo nimba ari ivy'Imana, Imana igiye kubishingira intahe ikoresheje ubwiza bwayo. Haleluya, haleluya, haleluya.
igikorwa cyose imana igomba kuza ikagishingira intahe. Iyo turiko turakorera imana, iyo tuvuga ngo imana yarampamagaye, iyo tuvuga ngo iki ni igikorwa imana yatanguje, ubivuga wese aba kandi niteze yuko hari ibimenyamenya bimwe bimwe imana izana byo gushingira intahe yuko ibyo twe twavuze ari byo mu buryo bw'ubumana bwayo bwo gushinga intahe. Turiko turumvikana? Iyo uri umuntu w'Imana ukaba warakijijwe, uravyumva? Reka nakubwire, ushobora kuba uri kurakora igikorwa kikaba ari ic'Imana, ushobora kuba hari ibintu uri kurakora bikaba ari vyiza abantu bakabishima, ariko mu nyemerere ndababwire yuko hariho abantu bashobora guhusha, hariho abantu badashobora kuexperimenta, hariho abantu badashobora kubona ubwiza bw'Imana mu buzima bwabo, kuko urashobora gukora ibintu vyiza ariko bikaba atari ivy'Imana yakurungitsemo. Rero abo twari kumwe sinzi ryari, ibyiza byose siko tubihamagariwe kubibamo, ibyiza byose siko je nawe duhamagariwe kubikora, ariko kandi Imana irafise icyo yashize mu buzima bwawe ciharije kiri specifique ku buzima bw'iwawe, igomba yuko uyiheshereza mu icubahiro. Igihe cyose uri kuratambukira mu vy'Imana yaguhamagariye vy'iwawe bijanye n'ico yagushizemwo, bijanye n'ico yaguhamagariye, igihe cyose ivyo uzoba uri kurabitambukiramwo, ndagomba kugushingira intahe ngo Imana nayo n'ubwayo izoza ibigaragaze mu bwiza bwayo kugira ngo yemeze yuko ico uhagazemwo niyo yakigushizemo. Itandukaniro ry'ibikorwa dushobora gukora, itandukaniro ry'imibereho yacu, uravyumva? Igitandukanya ibikorwa, igitandukanya abantu b'Imana ni dogre canke n'urugezo rwo kwigaragaza kw'Imana mu byo bariko barakora. Rero ndashaka kuvuga ngo ushobora kuba wowe warakijijwe ukaba uri hano hantu, ariko reka nakubwira ikintu kimwe ngo nimba uhagaze mu nzira Imana yemera, nimba uhagaze mu vy'Imana ishingira intahe, nimba uguhagarara kwawe ari kwiza, reka ndagusezeranire ngo ntako bitwaye aho uri kuraca, aho ngana nakubwira ikintu kimwe ngo Imana igiye kwigaragaza mu buzima bwawe. Haleluya! Imana igiye kwerekana mu Mana bwayo mu buzima bwawe. Kandi ngana nakubwira ikintu kimwe ngo iyo Imana ije gushinga intahe, intahe yayo ni ntabandurwa. Uravyumva? Nta hantu namwe nabonye Imana ishinga intahe ngo abantu basubire gukekeranya inyuma ya témoignage y'Imana. Nta namwe Imana iza kwigaragaza mu buzima bw'umuntu hama ngo abantu ntibabone vy'ukuri yuko hari ikintu kidasanzwe cakoretse. Ndakubwiye ngo igihe cyose nimba uguhagarara kwawe ari kwiza, nimba icuri kurakora ari Imana yakigushizemwo, nimba urugo rwawe uriko ruraca mu ngorane, nimba ivyawe biriko biraca mu ngorane, ingorane zishobora kubaho, ariko kandi igihe cyose ubwiza bw'Imana igihe buserutse mu vyacu buza kandi burusha. Nico gituma umwanditsi yaravuze ngo umubabaro w'iki gihe ntushobora kugereranywa n'ubwiza tubikiwe. Haleluya! Ubwiza tubikiwe imbere. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Amina. Reka dusome uyu murongo. Ujya murongo turawuhereza ko hanyuma ujya twasome. Daniel chapitre 6. Iri jambo ndashaka buhoro buhoro rize mu vyimviro vyawe, rivyura ukwizera kwawe, rikora ikintu gishasha ku buzima bwawe. Uhaguruke, uravyumva? Uhaguruke ufise ukwizera gushasha. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Daniel igice ca 6 guhera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10. 6 guhera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10. Numutwe w'amajambo uvuga ngo Daniel ategwa mu gobo rw'intambwe. Duhere ku murongo wa 6. 6. Nuko abo bakuru n'abaganwa bakondorera ku mwami Dariyo baramubwira bati, mwami nyaguhoraho, abakuru bose b'igihugu n'ivyegera vyawe n'abaganwa n'abacamanza n'abagabisha bagiye inama ngo hashingwe icagezwe cawe no gushiraho icihanikirizo gihambaye, ngo kumara iminsi 30 umuntu wese azogira imana nimwe asaba, canke umuntu numwe atari wewe mugenzi azategwe mu gobo rw'intambwe. Nuko rero mugenzi, shinga ico cihanikirizo, wisinye ku candiko cacu,
kugira ngo coye kuzohindurwa nk'uko ibyagezwe by'abamede n'abaperesi bidahinduka. Nuko umwami Dariyo asinya ku candiko c'ico cihanikirizo. Maze Daniyeli amenye ko ico candiko cashizweko, aja iwe, casinyweko, ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye i Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gupfukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe, ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbwire mu micano uti ibihe by'intambara bihora bibaho. Haleluya. Warubizi hari igihe mu buzima kubera mu isi atari wacu, kandi kubera isi ukuntu meze, Yesu yarigeze kubwira abigishwa ngo Satani uravyumva niwe mwami w'isi, sivyo? Yesu ubwiwe yise Satani umwami w'isi. Nukuvuga ngo isi uko imeze canke systeme tubayeho ya misi yose, inya tuvyuka mu gatondo tubona, iyi tugorobeza mu ijoro tubona, inya tugorobeza tubona mu mateleviziyo canke twumva mu maradiyo, nganabwira ngo systeme y'isi ntiyubaha Imana, kandi systeme y'isi ntizopfa ibayima. Nganabwira ngo naho dusengera igihugu ntitugisengera kugira ngo systeme y'isi, uravyumva, urabona, izihinduka icike ijuru, kuko profesi yaramaze kuvuga yuko isi ni isi. Bona sifiwe sana. Ariko twege iyo dusenga tuba turiko dukora ikindi, sivyo? Sico nshaka guhagarara ko kuri uyu munsi. Ariko nganabwiye ngo systeme y'isi igihe cyose yamihagurutsa amategeko canke igahagurutsa ivyimviro, igihe cyose twama dusanga biza kugwanya ukwizera kwacu, vyama biza bihangana n'ukwizera kwacu, vyama biza bihagurutsa urugamba rw'intambara kubijanye n'ukwizera kwacu. Ku muntu wese agomba kugendera mu nzira z'Imana, ku muntu wese ashaka kubaha Imana, ku muntu wese ashaka kubaka urugo rwiwe nk'uko abana b'Imana bubaka, ku muntu wese ashaka kwiga amashuri yiwe nk'uko abana b'Imana biga amashuri, ku muntu wese ashaka gukora business nk'uko abana b'Imana bakora business, ku muntu wese ashaka gukora ikintu nk'uko abana b'Imana bagikora, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Iminsi yose hama haguruka ibintu bimeze nk'amategeko, ibintu bimeze nk'amategeko, amwe aremewe ayandi ntiyemewe, ariko hama hari ibintu biza kugwanya guhagarara kwacu. Daniyeli yari umuntu w'Imana, ashingira intaha Imana, akunda Imana, asenga gatatu ku munsi, uravyumva? Kandi kubera gukunda Imana, Imana yigaragaje mu buzima bwiwe, imuha igikundiro, imuha gupospeha, imuha kuroranirwa. Kuko iyo umuntu ari mu kubaho kw'Imana, iyo umuntu anywanye n'Imana, bitebe bitebuke, mbariro mu icano uti bitebe bitebukwe, utegerezwa gupospeha. Bitebe bitebuke, ivyawe bitegerezwa gucamo. Bona sifesa. Bitebe bitebuke, ivyawe bitegerezwa kuba vyiza. Yesu ashimwe cyane. Bitebe bitebuke, ico Imana yavuze ku buzima bwawe kigomba gushika a terme. Haleluya, haleluya. Birashobora gufata igihe kingana ico cose, aho kandi hama hari igihe ikintu kivyagwa, hama hari ikintu Imana iproduce ico yasezeranye. Haleluya. Aba bantu niko bari bameze, bari bafise uko kuntu bari, kandi bafise uko kuntu bubaha Imana, ariko kandi bibabera intambamye. Daniyeli agakundwa ari umunyamahanga, ariko abiwabo abanyamahanga b'i Babuloni nibamukunde, nibamushigikire, kuko yaronka promotion, agakuzwa kandi atari bwite, atari imvukira. Bamaze kurondera ikosa bamutorako, basangana umuntu agendera mu nzira z'Imana, n'umuntu yubaha Imana, babura ikosa bamutorako, babura umutego bamutega, babura aho bamuca, baravuga bati ibyo byose uyu muntu kugira ngo tumutere ingorane, reka tumutere ingorane zihagaze ku kwizera kwiwe. Bahagurukije ivyo bibazo, biyumvira bagira strategy, baravuga ati uyu muntu akunda Imana yiwe. Bahitamo kubwira umwami bati mwami shiraho itegeko rivuga yuko iminsi mike cyane, 30 jours. Siko twasomye. Bati turasavye mu gihugu cyose iminsi 30, hariho statut tugiye gushira, hari ikintu tugiye gushiraho iminsi 30 gusa, reka abantu basenge, reka abantu basenge wewe. Reka ucika Imana pour 30 jours. Après 30 jours expiration. Ako turasavye gusa juste wowe ibera Imana 30. Umwami nawene arumva ati byari byo byose nimba ari 30 zo gucika Imana, mukaba mugira munsiga amavuta yikuba Imana, aravyumva, aravuga ati okay, ndemeye kuba Imana. Ashiraho decret, ashiraho itegeko. Amategeko y'abamede n'abaperse, mwibuke ko abamede n'abaperse nibo basambuye intwaro ya Babuloni, kandi nyuma yabo nabo basambuwe n'intwaro y'abagiriki, sivyo?
abantu n'abantu bagiye batwara isi canke badomina nk'uko no munsi Etats-Unis yo bidomina, abo niko bagiye badomina abanyegiputa, Babilone, Mede n'abaperse bagiye hamwe, abagiriki n'abaroma intwaro ya nyuma, sivyo? Sasa aba bantu bari bashejeje gushinga amategeko mashasha bako barahindura ibintu, siko? Ariko Bibiliya ivuga ngo Daniel amaze kumva yuko umwami yasinye kuri iryo tegeko ritegeka yuko abantu bose bagira gute basenga ikindi kintu cikintazi. Uravyumva? Ngo Daniel asubira nkuko yahora asanzwe abikora. Arasubira yugurura amadirisha yiwe, asenga gatatu ku munsi nkuko yahora abikora. Asenga mu gatondo, asenga saa sita, asenga ku mugoroba nkuko vyahora bisanzwe bigenda. Muravyumva yuko iri tegeko riramutsinze kuko ryashizweho mu gihugu, siko? Ariko munyemerere nshaka kuvuga iki kintu abantu b'Imana duhagaze kuri iri jambo ry'uyu mwaka. Ndashaka kuvuga ngo umuntu w'Imana ari ngaho no munsi muri kino gitondo, umuntu yakijijwe ari hano hantu, murabizi yuko mu kwezi kwa mbere abantu barafata ingingo zishasha. Bamwe mwararangije umwaka kumbure mwarafashe ingingo zishasha kubijanye n'ubuzima bwanyu. Bamwe mwarafashe ingingo zishasha kubijanye n'ingene ingo zanyu zimeze. Abandi mwarafashe ingingo zishasha kubijanye n'ingene akazi kanyu kari organize. Imana yashizeho ibihe kandi ibihe kuri twebwe tubikorera kuko natwe turi abantu bashingiwe ibihe. Rero ibihe kenshi biradukangura. Reka nkorere kuri iki gihe muntu w'Imana. Reka nkorere kuci igihe kikubarira kugira ngo ndakwibutse no munsi muri kino gitondo. Nimba dutanguye 2013, reka ndakwipfurize ngo reka uyu mwaka ubu mwaka w'ama resolution mashasha ku buzima bwawe. Haleluya. Reka uyu mwaka ubu mwaka wo gufata ingingo zishasha ku buzima bwawe. Vuga uti amen. Reka uyu mwaka ntusubire kubaho muri desordre wabayeho. Ariko reka uyu mwaka unyemerere twizere, unyemerere tuze iri jambo ritwemvita ahantu, unyemerere uyu mwaka uze guhagarara mu kibanza cyo guhagarara n'Imana. Haleluya. Iri jambo twavuze muri uno mwaka ngenda bwe ngo si jambo ry'umuntu wese. Ako kandi iri ni jambo ry'umuntu agiye guhagarara n'Imana. Iri ni jambo ry'umuntu agiye guhagarara mu kibanza ciwe. Yesu ashimwe cyane. Ngenda kubwira ngo nta manifestation atakibanza. Uravyumva? Kandi nta kibanza hatabayeho ubumenyi kibanza ciwicarico. Agiye cyose tumenye ibibanza byacu byari byo tukabisobanukirwa tukabihagararamo tukabitahura. Ngenda kubwira ngo uyo muntu agiye kubona Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka ndavuga ikintu kimwe, Imana igihe cyose Yesu yarigeze kuvuga ngo nimwagira isoni zo kunshingira intahe imbere y'abana b'abantu nande sinzobashingira intahe imbere ya data n'abamarayika. Ariko uwo wese atazogira isoni zo kunshingira intahe imbere y'abantu nande sinzogira isoni zo kumushingira intahe imbere ya data n'abamarayika. Reka ndakubwire ngo uyu mwaka Imana igiye kugushingira intahe. Haleluya. Uyu mwaka Imana igiye gutemwanya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ndashaka bikwinjire mu rushinge ndabisubiramo gushika uvyumva ubwiye gute. Uyu mwaka kabodi igiye kuboneka ku buzima bwawe. Haleluya. Abo twari kumwe ku munsi wa mukwa kuri bonane twavuze ko kabodi ni ijambo ry'igihe barorisobanura gloire y'Imana. Haleluya. Ndabizi reka nakubwira ikintu kimwe, igihe cyose ijambo riravugwa kandi ijambo rirarema. Yesu ashimwe cyane. Ndizera ko iri jambo rigiye kurema ikirere gishasha ku buzima bw'abantu benshi. Haleluya. Kandi nawe ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Uyu muntu niko nakubwira Daniel, nakubwira ngo yakunze Imana yiwe. Uravyumva? Ariko kandi naho amategeko amuhama yaje ntiyigeze ava muri position yiwe yo kubana n'Imana. Haleluya. Reka ndakubwire muntu w'Imana, nta justification nimwe ufise yo kuva mu nzira z'Imana. Nta mpamvu na zimwe ufise zo kwicishiriza hawe. Kuko igihe cyose wicishiriza hawe uwejeje gupriva ubuzima bwawe kuri manifestation y'Imana. Reka Imana igucisha hayo. Haleluya. Hamurabe ko ibintu byose bitaza kugenda neza. Amina. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 13 muri iyo nkuru nyene havuga gute 13 gushaka 15. Baca bishura umwami bati ariko Daniel we wo mu banyagano b'Abayuda ntaruha akubara akubara hajya nibiki akubara sivyo mugenzi canke cacihanikirizo wagize gute wasinyeko ariko asenga gatatu ku munsi. Maze umwami yumvise iryo jambo biramutuntuza ashira umutima kuri Danieli kugira ngo amukize, yihambira kuvyo kurokora Danieli gushitsa izuba rirenze. Haleluya.
mbwira uwo muntu ati hari igihe atamuntu ashobora kugutabara. Uwizera iryo jambo aduze ukuboko yuko hari igihe abantu badashobora kudutabara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu mwami yarakunze Daniyeli gushika naho muri raporo y'abantu batawu bashivye umwami yasinye, umuntu wenyene baje kumubwira yuko atavyubashe yari Daniyeli. Umwami yari yamugize gouverneur, umwami yari yamushize hejuru, umwami yarakunda Daniyeli, umwami yari yashize umutima we wose kuri Daniyeli. Yibuka yuko uzorenga kuri iryo tegeko intambwe zizomujya zikamutabagura, kandi zari intambwe zimaze 40 jours muri jeune prière zisengera ivyo kujya, zirindiriye umuntu adesobeyisa ku mwami. Uwo muntu atumviye umwami curieusement, uravyumva, acitse Daniyeli atumviye umwami. Umwami bamubwiye ngo raporo umuntu atakumvira ni Daniyeli. Umwami ababara mu mutima kuko yari asanzwe azi ingene Daniyeli akunda Imana yiwe, kandi yari asanzwe azi ko Daniyeli atazopfa kompromesa ukwizera kwiwe. Yari azi ko Daniyeli atazopfa vanze ukwizera kwiwe. Mbariro umuntu mwicaye ati ndakwipfurije uyu mwaka ntusubire kuvanga ukwizera kwawe. Haleluya. Ntusubire kuvanga ukwizera kwawe. Ntusubire kugira melange, sivyo? Ntusubire kuvanga ukwizera kwawe no kuraguza, ntusubire kuvanga ukwizera kwawe no gufroda, ntusubire kuvanga ukwizera kwawe n'ikibi, ntusubire kuvanga ukwizera kwawe no kubucika umuhabara n'umuhabarakazi n'umuhabara men ku bandi bagore. Ntusubire muntu w'Imana. Mbariro umuntu mwicaye ati arakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ntusubire. Reka abantu b'Imana bagiki kimwe ntusubire. Reka nakubwire umwami yaramenye araronka inkuru avuga ati Daniyeli vyanse ko asenga iyindi Mana, Daniyeli vyanse ko ahindura uwasenga, Daniyeli vyanse ko ahindura appartenance, Daniyeli vyanse ko ahindura icizere ciwe, Daniyeli vyanse ko ahindura uwo yizigira, Daniyeli vyanse ko asenga iyindi nayindi azopfukamira nayindi azi. Uravyumva, ego waramuhaye akazi, ego waramuteje imbere, ariko kandi aho wamuteje imbere ariko arazi yuko muteje imbere andeo y'ubugombe bw'Imana, nico gituma atakintu na kimwe gishobora kumudetona ku Mana yiwe. Daniyeli ntashobora gusenga iyindi Mana, yanse kukumvira. Umwami ngo yirigwa umunsi wose yiyumvira notabara gute Daniyeli. Erega umwami afise ama option menshi. Umwami afise constitution mu kuboko kwiwe. Hariho n'ama constitution amwamwe amufacilita guhindura amategeko amwamwe atamwaranje. Uyo kandi si n'umwami, si n'umuperezida wo muri demokrasi kubihindura bigora. Ariko n'umwami, uravyumva, n'umwami yica gakiza n'ubutaka n'ubwiwe. Uravyumva, ashatse guhindura itegeko ararihindura. Uravyumva, ariko kandi yikora ku mategeko, arondera ukuntu yotabara Daniyeli, ahindura ivyo yohindura. Abakonseye bari impande yiwe baramubwira ati mwami ntibishoboka. Umwami ashika ahantu abona yuko naho yatetse umutwe kuva mu gitondo ntashobora gutabara Daniyeli. Bantu b'Imana ndaje kubabwira ikintu kimwe ngo turafise abagenzi, turafise inshuti, turafise abantu ba hafi. Ako bantu b'Imana ngenda nabwiye ngo nta mu associate dufise mu buzima bwacu nk'Imana yo mu ijuru. Haleluya. Reka nakubwira ikintu kimwe, nta muntu twanywanye nkayo, nta muntu ashobora kudutabara nkayo. Reka nakubwire ngo abantu avec toute la bonne volonté, abantu n'ubushake bwabo bwose kugira ngo bakugirire neza, kugira ngo ibintu bihinduke. Ndaje kubabwira abantu b'Imana, bantu mubaho, bantu muri munsi y'izuba, muri munsi y'ibicu, hari igihe abantu n'ugushaka kwabo kose badashobora kubatabara. Ushobora kuba utarashika mu gihe ukeneye kigufasha ukakibura. Ushobora kuba utarashika mu gihe aho ibintu byose umenga biriko birapfa n'ivyari gushoboka biriko birapfa, aho umenga ibintu byose vyipanze kugira ngo bigende nabi, hakagera igihe aho ushika ahantu ugahindukira. Umwanditsi wa Zaburi yarabivuze ngo nunamura amaso yanje ku misozi, nkaraba hirya yose, nkaraba ku misozi. Uravyumva? Haleluya. Nk'uko Yerusalemu ikikujwe n'imisozi, niko uhoraho akikuje abantu biwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu n'umuntu yaravye aramedita, asanga Yerusalemu ku mpande n'impande ikikujwe n'imisozi. Ahejeje kubiraba abona ubwiza bw'imisozi bikukuje. Abiravye agira revelation, asanga nk'uko Yerusalemu ikikujwe niko Imana ikikuza n'ubuntu bwayo abantu bayo mu bihe vyabo vyose. Haleluya. Haleluya. Mbwira umuntu tugutabarwa kuva iwiwe gusa.
reka ndababwire abantu b'Imana, nimba rero bimeze gutyonya, nimba ari umuntu wa mbere ntakeneye kwiteranya nawe, eh bien c'est cet homme. Nimba ari umuntu wa mbere tukwiye kwiteranya nawe, eh bien nujya. Nimba ari umuntu azotuma ivyanje byose bigenda neza, eh bien nujya wenyene. Nimba ari umuntu azoryosha ivyanje byose, nujya wenyene. Nta wundi ariho, abandi bose bafise igihe kiri muri periode. Abandi bose bafise faveur ziri mu kiringo kanaka. Ariko wowe kugira neza kwiwe guhoraho ibihe byose. Rero reka ndabibutse abantu b'Imana muri uno mwaka, munyemerere twizerere ijambo, nufata icyemezo mu mutima wawe utingiye guhagarara n'Imana. Kuko abantu b'Imana, reka nabwira ikibazo dufise niki. Ikibazo dufise nuko hari abantu bashaka kwatira faveur y'Imana. Ikibazo dufise nuko hari abantu bashaka kubona kugira neza kw'Imana. Aho kandi ugasanga mu rundi ruhande kuryo nyene barondera Imana niko nibindi babirondera. Uravyumva? Uzujya majojo, ugumujya amajojo, umenga sinzi ikintu nene wacije, ugumuhekenya ibintu byo kunyegeza imipfuke. Wambara antisore ni vurigirigwe kubera ikijisho ryahiye. Uravyumva? Urakunda Imana, uragomba kuza mu rusengero, ariko iryo ryawe riraduteye ubwo iyo jojo yawe iraduteye ubwoba. Ntushobora kudevelopa membre imwe ukadevelopa imisaya gusa, ibindi bihimba biturakora bidevelopa, sivyo? Ntibishoboka. Ariko kandi kuri soni, ariko kandi ushikana uvuga uti Imana uyu mwaka ngira amagararane nawe. Nukuri ndashaka abantu bahagarara n'Imana muri uno mwaka. Yesu ashimwe cyane. Nukuri twizera Imana. Haleluya. Hari umuntu w'umugenzi wacu aratubwira ati jenzo kwizera Imana gushika mpfuye. Hama ninapfa mukantwara kumpamba, muze mushire ku musaraba ngo nimuraba umuntu yishwe no kwitega Imana. Hama Imana ntiyamutabara. Haleluya. Haleluya. Nivuga ngo ngeza bona sifuye sana. Reka nabwire umuntu w'Imana, reka kwizera kwawe kuzamuke muri uno mwaka. Haleluya. Reka kwizera kwawe kuzamuke muri uno mwaka. Uvuga uti nimba izi nzira zituma abandi bashika ku bintu, reka nanje mfate iyi nzira, kuko ubwiza bw'Imana nanje buzonuma nshika ku bintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka nakubwira ikintu kimwe, hariho ubwiza Imana yabikiye abagororotsi biwe. Haleluya. Hariho ubwiza Imana yabikiye ishengero ryayo. Haleluya. Hariho ivyiza Imana yabikiye abantu bayo. Hari ibintu Imana yabikiye. Reka nakubwira ikintu kimwe ngo ivyo ugutwi kwawe kutigeze kumva, ibitigeze no guca mu cimviro c'umwana w'umuntu, ivyo nivyo Uhoraho yabikiye abamwizera. Bwana sifuwe sana. Bwana sifuwe sana. Danieli umwami aburingene amutabara nkuko hari abantu bahora baburingene badutabara. Reka nakubwira ikintu kimwe muntu w'Imana, ntukiyeskuze iyo bikunaniye gufasha umuntu. Hari abantu bicwa no kwiyagiriza. None munsi hari abantu bari muri kino kibanza wuzuye kwiyagiriza kuko hari umuntu utafashije mu kibazo cari gikomeye. Biranashoboka ko no muri ico kibazo ciwe caramuhitanye kiramutwara ubuzima. Uno munsi uko uravuga ngo iyo nza kuba nagize gute, iyo nza kuba namumviye, iyo nza kuba namuhaye, iyo nza kuba nagize gute. Reka ndakubwira ikintu kimwe muntu w'Imana, hari igihe abana b'abantu badashobora gutabara. Naho twaba dukunda abantu, hari igihe Imana irimita ressources zacu, malgré affection yose dufise kuri bo, ntidushobore kuhavena en aide. Hakaba hageze igihe nk'ico aho uri kuraca bene aho hantu, aho wowe nk'umuntu w'Imana umenya ko abantu isaha yabo yaheze, aho umenya ko abantu uruhara rwabo rwaheze, aho umenya ko abantu role yabo yahagaze, aho umenya ko abantu options zabo zahagaze, ugahindukira ukaraba ukavuga ati Mana, ariko kandi uko biri kose warasezeranye kuzonyambika ubwiza bwawe, warasezeranye kuzokwiyerekana mu buzima bwanje. Iki ni gihe nshaka kukubona, sinshaka gutuma uhari ku bantu, waragiriye ishava abantu, waravututsa abantu, waridogeye abantu, warimviriye n'aba bantu. Ariko ndakubwiye ngo hagarika mu izina rya Yesu Kristo, hagarika kugwana n'abantu, hagarika kunyinyurana n'abantu, hagarika kwimvira abantu, hagarika kuvuga abantu, hagarika kuvuga ivyo batakoze. Hari igihe batarekuriwe gukora, hari igihe batemerewe gukora, ariko hari igihe wenyine ari washobora gukora agaseruka. Iki nico gituma atakintu na kimwe gishobora gusubirira uruhara rw'Imana mu buzima bwacu. Iki nico gituma hamwe n'urukundo rwose mushobora kuba mudukunda, haraho mugarukira, ntibishobora kuduhaza ngo bimboreze bigibagize yuko Imana hari ukuboko kwayo kurekure. Uravyumva gushobora gushikaho mwebwe nk'abana b'abantu mudashobora gushika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Oh, mpera uwo muntu ibiganza 5 uti chapu, uti buntu bw'Imana, ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Haleluya.
iragomba gukorera abantu bayo, iragomba gushinga intaha, iragomba kugaragara mu buzima bwawe, iragomba kwimanifesta, iragomba guhagarara n'abantu bahagararanye nayo, iragomba guhagarara mu ruhande rwabo, iragomba kubakikuzisha ubwiza bwayo, iragomba kubatuma musayangana ku bwiza bwayo, iragomba kuzana ibimenyetso by'ubwiza bwayo, ivyo abantu batazi n'ivyo batarabona, Imana iragomba kubishira ku ishengero ryayo. Haleluya, 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 haleluya. Nico gituma nimba wumva ufise umuhamagaro wo kuba umusenzi nko de papa bivuze, turaguhamagaye kwa kane. Uyu ni umwaka wo gusenga. Haleluya. Uyu ni umwaka wo kwinyegeza mu buntu bw'Imana mu buryo budasanzwe. Uyu si umwaka wo kubivamo, ahubwo ni umwaka wo gusubizamo kandi. Nkuko Daniel umuriro inshuti ziwe umuriro bawugwije ngo incuro ndwi, iki nigihe cacu incuro ndwi. Uravyumva kingana n'indi myaka indwi turiko turajamwo. Iki nigihe cyo kugwiza incuro indwi ico twakoze cose, cane cane kubijanye no kumurondera wewe. Haleluya. Hama nawe yikorere hagati yacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ninde no mwaka avuga ati ndashaka guhagararana n'Imana? Reka ndagusomere ibizokubako uhere ku murongo wa 15 gushika kuri 23 aho nyene. Ba bagabo bongera gukondorera akiki kirundi, gukondorera umwami ku mwami, baramubwira bati mugenzi, umenye ko ari cagezwe c'abamedi n'abaperesi ngo nta cagezwe canke ibwirizwa umwami yashinzwe vyohinduka. Turabona gutanguye kwimvira kubihindura. Nuko umwami apfa kubigira gute? Kubigera. Bazana Danieli bamuterera mu gobo rw'intambwe, maze umwami abwira Danieli ati Imana yawe wama ukorera iragukiza. Mbwira umuntu mwicaye ati Imana yawe wama ukorera iragukiza. Haleluya, haleluya. Maze bazana ikibuye bacubika ku munwa w'ugobo, bagihoma kishashara, ayidomwa ko ikimenyetso ciwe bwite. Abantu bahora badedwana murabizi, hariho ikintu bahoma ko ishashara kugira ngo marchandise ntimuyugururire mu nzira. Uravyumva? Kitegereza gushika ko kiri sele. Niko bagize na Daniel bamutaye mu gobo, ntiyagire n'uza kumugururira. Bashirako ibimenyetso, n'umwami acashirako kashe yiwe n'impeta yiwe, arakubita ati pa, aha n'umwami ahugaye n'ikimenyetso c'abaganwa biwe. Uravyumva? Umviriza itegeko rishigikiwe, si umwami gusa risinya n'abaganwa bose, approbation, apana mustanteri wako karere gusa, bose, kugira ngo ntihagire igihindurwa mu vya Daniel. Mon Dieu. Nuko umwami asubira mu ngoro yiwe, akesha ijoro adafunguye, atanivyo kumunezereza bamuzanira, ntiyaruha agoheka. Ijoro rikeye mu mutwenzi, umwami aravyuka, agenda yihuta, aja kuri rwagobo rw'intambwe. Ashitse hafi ya rwagobo Daniel yarimwo, ahamagara n'ijwi ry'umubabaro. Muravyumva nyene, condoléance. Abaza ati Danieli, Danieli, ati yewe Danieli musavyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorera na ntaryo yoba yashoboye kugukiza izo ntambwe? Hari ibintu abantu barabavuga ngo ni question bête. Aho kandi uyu mwami je ndamukunda cyane, ndabona ari umwami yizera. Ni gute intambwe 40 jours jeûne prière, umuntu akaba yaraye y'ijoro ryose, akaba ari umwe kandi atari babiri? Uravyumva? Mukamukorokerezayo. Ni gute worara ijoro ryose ukarindira ijoro rigahera, mu gatondo ugasoboka ukagenda ukaja ku muryango uti Daniel, Daniel we, mbega Imana ukorera na ntaryo yoba yagutabaye? Abari hande bacavuga ati question. Haleluya. Mbwira muri mcate uko niko Imana igiye kukugirira. Haleluya. Ko niko Imana igiye kukugirira. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ko niko Imana igiye kukugirira. Aho abantu badakwiye no kugira ico babajije, sivyo? Aho umenga nta n'ikibazo gikwiye kubazwa kuri iyo situation. Aho umenga badakwiye no gusubira kubaza kubikwerekeye. Haleluya. Amina. Umviriza igene ngaha Daniel, mubona nteye henda babwira ingene Daniel yishuye. 21. Maze Daniel yishura umwami ati mugenzi nyaguhoraho, Imana yanje yarungitse umumarayika wayo, azibira iminwa y'intambwe ntaco zankozeko,
kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Maze umwami aca aranezererwa cyane, avuga ko bakura Daniyeli muri urwo rwobo. Nuko Daniyeli akurwa mu rwobo, uravyumva, nta n'agakwabo kabonetse kuri we, kuko vyari, uravyumva, kuko yari yizigiye Imana yiwe. Haleluya. Nta n'agakwabo kabonetse kuri we, kuko yari yizigiye Imana yiwe. Subiramwo, nta n'agakwabo kari kuri we, kuko yari yizigiye Imana yiwe. Nta n'agakwabo kari kuri we, kuko yari yizigiye Imana yiwe. Ukwizigira Imana kwawe kuraguproteja, kurakuzigama ikibi cyose coshika ku buzima bwawe. Haleluya. Nta n'ikintu na kimwe cabonetse, kuko Imana yari yizigiye Imana yiwe. Maze umwami avuga ko bazana abo bagabo bareze Daniyeli, babaterera muri urwo rwobo rw'intambwe, bo n'ababo n'abagore babo n'abana babo, zibasamira hehe? Mu kirere, zibajanjagurana n'amagufa yabo, batarushe bashika no hasi muri urwo rwobo. Haleluya. Haleluya. Ntizarinze no kurindira ngo bashike hasi zibasantre neza, zabahereje ngo n'amagufa. Sinumva je ngene zirira amagufa mu kirere, ariko byose ni sans toucher le sol. Haleluya. Amina. Nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe baba mu isi yose, ati amahoro agwire abe muri mwebwe. Nshize icagezwe ngo mu bwami bwanje iyo buva bukagera, abantu bahindira agashitsi imbere y'Imana ya Daniyeli bayubahe, kuko iyo ariyo Mana nzima ihora ihangamye ibihe byose. Ubwami bwayo ntibuzokwigera buhingura, bugaya gute buhangura, kandi ingoma yayo izoshika no kuiherezo. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi. Kandi niyo yakuye Daniyeli mu menyo y'intambwe. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi, Daniyeli agira ikiganza ciza. Haleluya. Agira ikiganza ciza. Haleluya. 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 Reka nakubwira ikintu kimwe muntu w'Imana. Hari igihe Imana iza mu buzima bwawe, igahagararana na wewe muri temps ya difficulté, igahagararana na wewe mu gihe kibi, igahagararana na wewe mu gihe c'intambara, igahagararana na wewe mu gihe cyo gutabwa, atawashoboye kugutabara, atawashoboye guseruka. Yamara guseruka, abantu batigeze kuyimenya ugisenga gatatu bagiye kuyimenyeshwa naho izogukura. Hari abantu batamenyeshwa Imana ni ntaye twabashingiye, ariko kandi bagiye kumenyeshwa Imana ni ntaye yonye nizo zikadushingira. Ingene ihagarara na twebwe mu bwobo, ingene ihagarara na twebwe mu bihe bibi, ingene ihagarara na twebwe mu gihe kigoye. Ugutabaga kwayo kugatuma abantu bavuga bati désormais ahisi tangurira gushika yihereza. Reka bimenyekane mu ndimi zose no mu moko yose yuko Imana ya Daniyeli ariyo Mana yonyene ihora ikiza igatabara, ariyo Mana ifise ingoma itazohangurwa, izohora ibihe byose. Umwami w'umupagani agahindukirira, igihugu cyose kikizera. Bantu b'Imana, reka nabwira ikintu kimwe: igihe cyose Imana igaragaje ubwiza bwayo, abantu benshi barayihindukirira. Igihe cyose Imana igaragaje ubwiza bwayo, abantu benshi barahindukirira Imana yawe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Igihe cyose, mbwira mu mishaka tu, igihe cyose. Haleluya. Amen. Nukuri mu mutima wanje ndumva mfise ukwizera muri kino gitondo. Haleluya. Ndumva mfise ukwizera. Ndumva mfise ukwizera yuko Imana igomba guhagararana n'umuntu wayo. Hari igihe uri mu cobo, hari igihe uri ahantu wowe udashobora kwisohora, haba hari igihe uri imbere y'amadefi wowe udashobora gukuraho, hari igihe uri imbere y'amasituwasiyo udashobora kwikuramwo, haba hari igihe ubugarijwe n'ibintu, haba hari igihe n'abantu bakubwira ngo ibyo nta muntu azobishobora, ibyo ntibizoshoboka. Ariko reka ndakubwire muntu w'Imana uri muri kino kibanza, reka wizere yuko igihe cyose ibyo byose bidashoboka, wewe wicerezere gusa. Hamurabe nawe ngene amanura ubwiza bwiwe. Haleluya. 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 Ngo inyuma y'ivyo bihe, uravyumva, inyuma y'ico gihe Daniyeli ngo agira gute? Araprospera. Ngira ndababwira ikintu kimwe.
daniyeli yabayeho mu gihe c'umwami yitwa dariyusi, daniyeli yabaye mu gihe c'umwami yitwa nebukadineza, daniyeli yabaye mu gihe c'umwami yitwa sirisi. Aba bami bose batatu bagiye batwara, nta mwami n'umwe atigeze acishwa ahantu Imana imugirira demonstration yuko daniyeli ari umuntu wayo. Nk'uko bagiye bahindurwa bakugwaho, ariko kandi igihe cyose Imana yari yasuha yuko kugaragara kwayo kuri ku buzima bw'umuntu wayo kugira ngo agire faveur mu bwami kuko ari we wese yaratwaye. Yatwawe n'abanyababiloni, ubu haganje abamede n'abaperse, barahinduye ibintu byose. Abagiriye ubuntu bari abantu bashasha, ariko daniyeli aba bantu bose yabarenganye kizi ntwaro zose. Abo umuntu afise faveur y'Imana kuko igihe cyose ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu ntibuduha couleur y'umugambwe, ntibuduha couleur y'ubwoko, ntibuduha couleur ya appartenance y'ikintu na kimwe, ariko ubuntu bw'Imana buduha kurengana hose. Ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe buguha kurengana hose. Uri kurarondera faveur y'abantu yagusabye ikiguzi kininiya, ego urayifise, ako ndakwipfurije muri 2013 nimba faveur y'abantu hari ico yagushikanye ko, mbega Imana yoyo izorushiriza gute kuzana ubudasa mu buzima bw'abantu bayihindukiriye, kuko ingoma yayo ihoraho, intwaro yaho ihoraho, iz'abantu zirakuranywa zikabisikanya, ariko iyaho ihoraho. Reka abantu b'Imana atwiyambikire. Bona sifesa. Reka twambike ku ma generation. Twarahezagiye, Imana yaratwambitse turahezagira ingo zanyu muracika umugabo n'umugore. Ako kandi reka Imana itwambike kandi duhezagire n'abana banyu. Haleluya. Amina, duhezagire ingo zabo, abana banyu bazovuka, nabone tubahezagire. Reka nakubwira ikintu kimwe, ivyo umugambi w'Imana bihoraho. Bihoraho gushika dusinzira itiro ry'urupfu. Haleluya. Aho kandi reka nakubwira ikintu kimwe, ndakuremesheje nakuvuga ngo igihe cyose uzohagararana n'Imana nayo nizohagararana nawe. Bwana sifiwe sana. Iyo abakumbure Daniel ari jewe canke wewe, twari kuvuga ati reka basireka mfe gusenga 30 jours gusa, modifia ku modifia onsenga 30 jours, reka ndamuhindukize gusa ndamusenge 30 n'ivyahera mu yose agaruke ku Mana yiwe. Ariko kandi birantangaza igene, uravyumva hari abantu bazi guhagararana n'Imana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Hariho abantu amazu yabo ameze nk'ubwobo bw'intambwe, hariho abantu ivyo bariko baraca mu menga bari muri ubwo bwobo bw'intambwe, uravyumva sunikira umuntu mwicaye uti arazinumisha. Mbega mwibaza ko Imana yakoze iki? Imana imanutse mu bwiza n'intambwe n'ibigishobora guhekenya. Uravyumva nibikigirana apeti, ihazwa n'ubwiza. Uravyumva Imana imanutse n'intambwe zibagira objectif principal de manger. Uravyumva nazone ziga contempla. Uravyumva kuko iyo zibonye ubwiza, kuko ni ikintu kitigeze kiboneka. Intambwe zarabonye le créateur de l'univers, waremye ijuru n'isi, washize y'imbibe. Uravyumva washizeho uwahagaritse ibicu mu kirere bidafise pilier ibihagarika. Uravyumva zimwiboneye nazone bizinanira kujya. Uravyumva reka nabwo ikintu kimwe na babandu menga nabo kukujya, na babandu menga bagira bakurotse, na babandi baza kuguyemo. Dawidi we yarabitaho yaravuga ngo uhoraho ngo antegurira ameza imbere y'abansi banje igihe bafise amacumu n'imiliyoni bagira bakurase. Dawidi we yarumva ko ashobora kwicara agafungura. Reka nakubwire, iyo usugerejwe n'abansi ikintu ca mbere udakora nukutajya. Nta muntu ashobora kubwira umuntu areka arahunga intambara ngo ni wisonzesha uyu munsi. Ivyo ntibikene kwimubarira, kuko afati ya mbere yiruka ivyo kujya bicika, ivyo kubanza gutabara amagara. Ariko Dawidi sinzi security yari afise mu Mana gushika nahavuga ngo antegurira ameza imbere y'amaso y'abansi banje, nkafungura bampagaze hejuru, mpejeje gufungura nahere kuri entrée, uravyumva nkafungura nkaja no kuri sortie, sivyo ariyo dessert. Uravyumva nekanye. Haleluya. Uravyumva uvyo nivyo uhora hakorera abantu biwese ashimwe cyane. Reka nakubwira ikintu kimwe, hari igihe tuva mu mpwemo. Reka nababwire Bibiliya ivuga ngo mwebwe b'impwemo mube maso. Uravyumva nimugire gute? Vous qui êtes fort, uravyumva mu support aba faible. Kandi sivyo gusa, aravuga mwe muri fort, uravyumva urabona mugire gute? Reka nakubarire, igihe cyose umuntu ahagaze neza agwishwa n'udahagaze. Igihe cyose reka nakubwire, mwishengero hari abantu b'impwemo n'abanyamubiri. Ivyo niko bimeze, bizohinduka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amina.
mwishengero hari abanyamuhemu hariho n'abanyamubiri bona sifesa rero reka nakubwira kimwe ushobora kuba wowe wishira muri wikarifia canke wishira muri kategori y'abanyamuhemu sivyo ako reka nakubwira kimwe umukristo w'umubiri niwe azokwama akwenduza muri faiblesse ziyo kuko wowe imikorere yiwe ni yapa chini uravyumva igihe cose uravyumva nimba avuga nabi kugira ngo heyajise uravyumva wewe w'imuhemu akavuga nabi akavuga ngo wona nawe akavuga ngo nawe akava kisura uravyumva uko akubita nawe ukubita hejuru cyane reka nabwire shaka wowe wari uhagaze neza uhagaze agwishwa n'uwicaye sivyo ari umuntu yoza ngaha nkakora akarorero kuno musa atabasore bari hafi ngingo ndakwereke hari umuntu yigeze kuduha akarorero mu pastor wacu kera urana nginga ahagaze ngaho hasi sivyo ahagaze aho hasi hagarara hasi uravyumva uyu unyatwovuga ngo umwe wese akwega uyundi position arimo biramworera kumanura kurusha uko je no muduza nespa sivyo rero igihe cose uri hasi afise facilité nico gituma birivuga ngo urabe neza wowe uhagaze bona sifesa Bibiliya ni yavertise udahagaze Bibiliya yavertise uhagaze kubera amaso kuko hama hari ibintu biko birakurondera muri position reka nakubwira ikintu kimwe iki nico kintu Daniel yakoze iki nico kintu abantu batahuye uravyumva bagumye bahagaze muri position yabo birashoboka yuko wowe uhagaze neza birashoboka kuri mu nzira z'Imana ariko kandi ube maso kuko igihe cose umunsi azokwamashira abantu hafi yawe aribo basubira kukumanura aribo bagusubiza hahandi hasi ariko kandi kigutabara igihe cose nukwibuka yuko wowe urindiriye ko Imana ikora reka ndababwira iyo umuntu arindiriye ko Imana ikora uravyumva ahagarara neza sivyo iyo umuntu arindiriye ko Imana ikora ahagarara neza uravyumva ni ukuvuga ngo urarindira siko ukavuga uti bibe bibi vyirabure bigire gute iconze mu ijuru hari Imana iconze umutabazi wanje araza guhagarara nanje Yesu ashimwe cyane haleluya Daniel wa mbere ku murongo w'8 1:8 haleluya cyo cyambere murongo w'8 maze Daniel agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire yuhira nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye haleluya iyi nkuru imbere ko mubandanya kuyisoma munyemerere tuvuge kuri kino kintu sivyo warubizi iyo musomye ijambo ry'Imana Imana irasezerana kwizogirira neza abantu bayo Bibiliya ivuga ngo Imana nivana umuntu mu mukungugu ikamwicarikana n'abahambaye Bibiliya ivuga ngo Imana nishiraho abami ikabakuraho Imana nituma ihanga rikura ihanga rikaba ritoya bantu b'Imana ushobora kuba utabitahura ariko wogenda ugasoma za Yezayi niki n'ibihugu biganza n'ibihugu bitegeka isi uravyumva ni kirere ca politike co mwisi yose kigizwe na profesi ya Bibiliya Imana ni Imana Bibiliya ivuga ngo ni Imana iganza ibihe Yesu ashimwe cyane Imana irategeka Imana nta kantu nakamwe itari kirabona Imana nta kantu kayiciye mu maso uravyumva bimwe mu biba n'inkurikizi y'ivyo dukora kandi Imana yari ibizi ko zizobaho uravyumva ibindi navyo nibihe yashinze urabona kugira ngo usome ijambo atahura ibihe kandi ashobore gusoma ibihe sivyo reka ndababwire abantu b'Imana ikintu tugomba kwizera warakuze uzi yuko umuntu atezwe imbere n'uwiwe sivyo suko abantu bavuga siko bavuga ngo no datejwe imbere n'uwawe ninde yo guteza imbere siko abantu bavuga none muravyemera muramfasha uravyumva urabona reka ndababwire abantu b'Imana urabizi abantu b'Imana Paulo yaravuze mu Baroma uravyumva ngo abantu bagire renouvellement ya intelligence abantu bahinduka uburyo bwabo bwo kwiyumvira umuntu ushatezwe imbere nabi wabo none udafise uwiwaba kugirira ibi bintu none udafise uwiwanya akomeye mbega terekete tereka reka nakubwire ivyo bivuga no kuvuga ko uravyizera nivyo wemera kandi iyo bamaze gushiraho inzitizi zinge n'ivyaho bigenda neza uravyumva biragora yuko Imana ikora kuko Bibiliya ivuga ngo ukwizera kuva kukumva kandi kumva ijambo ry'Imana kandi ico twizeye nico giproduisa pour nous ico nizeye nico ntambukirako uravyumva je nk'uyu mwaka ndizeye ko nzobona ubwiza bw'Imana ivyo ni wowe binkuramo ndavyizeye ku gatwe kanje sinzi comment sinzi quand sinzi où sinzi par sinzi ta uravyumva ariko ndabizi neza yuko gucyo ndavyizeye kandi umuntu wese avyizeye ndazi yuko uwamaze kuvyizera bitangura kukubera ivyo nyene sivyo
rero abantu kenshi mu buzima bwacu turamaze kumenya, umwanditsi yaravuze ngo la promotion ne vient ni de l'ouest ni de l'orient ni de quoi. Uravyumva? Ni ukuvuga ngo umwanditsi wa Bibiliya yaratahuye yuko gukuzwa, kuba promu, gushigwa hejuru, gushigwa imbere, ivyo nibiva ku bantu, nibiva muri nord, nibiva no muri sud, nibiva hehe. Gushigwa hejuru ni igikorwa c'Imana ku bantu. Rero ivyo umaze kuvyizera muntu w'Imana, shengero ry'Imana, barundi kazi tugira amahoro. Ivyo wamaze kwizera ko biva kuhoraho, biva ku Mana, ico ukora wowe wipositiona mu kibanza aho Imana, uravyumva, ishobora kukwimurira mu kibanza cawe ukayirindira. Haleluya. Mbwira mu ncete ukayirindira. Haleluya. Bakobwa ukayirindira. Sivyo bakobwa ukayirindira, mubwira umukobwa ati ukayirindira ikamukuzanira yonyene. Uravyumva, reka gutanga kumugira sympathique, reka tanga kumugira umukizwa, reka tanga ngumva ngo ahora gusenga, ngo ahoraza ngo nahitiro icari mufata ariko arabikunda kata. Reka we kumwambika ubwiza we ntavyo ushobora kwambika, ntavyo ushobora, kuko ejo natanga kumena umutwe hariya anyu zogera n'isoni kuza kuduhamagara ko tellement tu l'as décoré. Haleluya. Rindira Imana iguha ivyamwa bihiye neza. Haleluya. Rindira Imana ikora ibintu bikwiye neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana reka ndababwira ikintu kimwe. Aho kwizera kwacu kukwiye gushika. Ukwizera kwacu kukwiye gushika kuri dogere yo kuvuga ngo Imana yobikora, naho itobikora sinzoyihemukira. Niwemera ikintu na kimwe kigutuma udandaza ukwizera kwawe kubera ukinyotewe cyane. Niwemera icipfuzo na kimwe mu buzima bwawe kikudomine gushika naho kikuvana mu nzira z'Imana. Ariko nubwira umuriro wawe, ubwira ubuzima bwawe uti emwe ibindi mu byose nimutekereze, poa tekereza gushika wenyene akoze. Nzorindira isaha yiwe, nzorindira umwanya wiwe, nzorindira umuntu wiwe, nzorindira. Yesu ashimwe cyane. Ico ugomba kucizera. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Sasa uyu murongo utweretse uyu mugabo yari yaratawe iki kintu. Uravyumva? Bo kugira ngo base neza bavyubuhe, base nk'uko nsa, baba bahungu beza, bibigangi, bivyibushe, bafise amatama. Uravyumva? Warubizi na reka nakubwire abantu baseruka imbere y'umwami ntibagenda bambaye costume. Bari bafise impuzu zikase, bari bafise amakanzu naho baba abagabo, ariko agarukira hanye. Nukuvuga ngo umwami yategeza kubona ifero riri complet. Mwami yategeza kubona avambra iri complet. Mwami yategeza kubona ibi biboko nyene nka bya bindi babahungu barabatamba ibinyarwanda, ibiboko biza nyene ikiru gisa bien. Nico categeza gusereva umwami, nico categeza kuza kuri table y'umwami. Udafise iyo standard naho waba ufise ubwenge ntibashobora guserva umwami. Rero ba Danieli bari mu bantu batowe bazoja guserva umwami. Ariko murabiyaza abayudi ngene bameze, tunoze ni bato bameze uko nyene, amatama arafatanye, imisaha irinjiranyemwo. Uravyumva? Ndazi ico mutwenze nuko nyene bameze. Sasa umuntu abategura hagarika intambara maze ko sastigirigere mutaha. Umuntu abategura sivyo munyumvirize neza. Umuntu abategura yari afise regime ituma umuntu mu minsi 12 avyibuha. Please. Uravyumva? 12 jours waba wavyibushe usanyene kwa kundi. Kombi. 10. Okay. Imisi 10 ukaba wavyibushe. Naragerageje iyo regime niyo kuri kijya gihe nyene. 10 jours. Siko? Sasa uyu muntu abagaburira arazi ico akwiye gukora. Aratangura akavanga ikivuguto n'ibiraya akagira muranje akagira byose akaguha umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ukabona abahungu batanguye gupomoroka batanguye kuba banini. Ariko kandi mu ndabire muri iki gihe Danieli we warashitse asanze consistance yiyo regime iri corrompu. Ego twatewe iteka. Reka abantu b'Imana babwira ikintu kimwe. Honyene kuba selectionné nguze mu bacagugwa n'ubuntu. Yabari mu bihumbi by'abantu bagutoye ukaza muri abo 24 bategurwa cabari gitangaza. Ikintu ndajagira kintangaza. Hari abantu benshi babona igitangaza bakakibonera muri mishoma.
imana iriko iragukuza, ariko kandi nayo ishaka gushira ku ngazi ya 10 iguhereye ku ngazi ya mbere. Ugasanga umuntu amaze kubona ashitse ku ngazi ya 3 aja ku ya 10, akavuga ati c'est pas possible, akaza agashinga inati, imana yankoreye igitangaza, imana yanshize mu 10 bari selectionné, imana yagize igitangaza. Ariko washika ngaho ugashaka rero ngaho kugira uharengane, utegereza kuryamana na shefu, utegereza kwambara ibi, utegereza kugira ibi, utegereza gutanga iki, utegereza gutanga salere yawe. Wa muntu yamya shinga intaye ko imana yamuvanye hasi yaje mu rushengero akarira n'utwosozi, imana yankoreye igitangaza. Uravyumva yamara gushika aha akumva yuko bwa bundi kugira ngo nshike hajya si aki, haracari ikindi ndiko ndasabwa. Agaca atangura rero nabo bari kumwe, rero tubigire gute? Ni gutyo nakundi, harimo na bene data nakundi, none tugire none kari gutyo bimeze. None gasha washitsa aha wikureyo, uravyumva? Washitsa ubundi nawe ni ngo kweri vrema, none ko wamye tubwira ko ari imana yagushikanye, kuko tutoyirindira ikagushikana kuri zangazi 10 ushaka gushikako. Eske none imana ikoze nihora imenya gukora neza ngo irangize? Yaravuze ngo ikuko natanguye muri mwebwe nzogisozera. None ntashobora kukuvana ahantu akagushikana hashaka kugushikana. None kushitsa batanguye kuguha imitwe y'ububandi y'ibyo ugomba gukora. Uravyumva? Mbega basi nibo mutabikora ukavuga uti jewe ndizeye imana sinza gukora iki kintu. Hama imana nayo nibitabikoze ndafuma nemera insubire hariya anya. Hama mbwira abantu ati ntaye nashinze kari akantu k'imponje imana impaye ni ka premise k'ivyizokora mu gihe kiri imbere, ariko kandi muzondonderera andonderere kuri izi nimero ahanyene kuko ntaraheza kubikora. Yesu ashimwe cyane. Iki nico kintu Danieli yatahuye, naho yari yagiriye ubuntu, naho yagize gute, baramubwira ati rewe Danieli tuweza kugupompa, uronze tro, usa nabi, nta pose niwo kwambara, tuko tubako dutwara imbere y'umwami, iryo fero ryoje imbere y'umwami ryo baribara, jewe umwami yonyirukana. Ariko Bibiri tubwira ngo Danieli agira faveur imbere y'ubategura. Danieli aramusaba ikintu kimwe kiri muri umurongo, urashobora kuhasoma, nari nteye kuri combien 1:8, sivyo? Maze Danieli agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire. Uravyumva? Uravyumva nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Nuko Imana ituma Danieli akundwa n'umukuru w'inkone amutera imbabazi. Maze uwo mukuru w'inkone abwira Danieli ati ndatinya umwami Segaba, yabagereye ingaburo z'ivyo mujya n'ivyo munywa. Vyomera bite abonye mwonze, abonye mu maso mwonze mudasa n'abandi basore? Uravyumva? Urungane bwanyu mufatanye yongira gute? Muzoba muncishije umutwe ku mwami. Nuko Danieli aca yinginga umubwiriza, uwo mukuru w'inkone yashizeho kuraba ivyo ba Danieli na ba Hananiya na ba Meshayari na ba Azayari, ati ndakwinginze utugerageze twebwe abasavyi bawe iminsi 10, baduhe injya utuboga gusa tw'insoromano abe arizo tujya, n'amazi yo kugira gute. Mwe muramaze kuzijonja? Uravyumva? Utuboga tw'udusoromano n'amazi y'iki yo kunywa, sivyo? Uheze uze witegereze mu maso hacu no mu maso h'abasore bajya kuvyo kurya vy'umwami, maze uko uzobona bimeze abari kuzotugenza twega abasavyi bawe. Nuko abemerera iryo jambo abagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi bayagayaga ku mubiri kurusha abandi basore bose bariye ya melange bajya kuvyo kurya vy'umwami. Nuko uwo mubwiriza aca abakura kuri vyo kurya bishingiwe no kugiturire bari bakwiye kunywa, abaha injya z'insoromano. Maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha gukerebuka no kuba uburyo mu vyo bigishwa vyose no mu bwenge. Kandi Danieli yari afise ubwenge bwo gutahura ivyerekanwa vyose
bose bo n'inzozi. Nuko iyo minsi igeze, umwami yari yashinze ko babazana, umukuru w'inkone abashikana imbere ya Nebukadineza. Nuko umwami aganira nabo, ariko muri bose ntihabonetse uwuhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nico catumye bagigwa abo gukorera umwami mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya ico umwami yabaza. Yasanga barusha abanyamareba n'abapfumu bose bo mu gihugu ciwe cose ibihetangabo 10. Nuko Daniyeli aguma ngaho gushitsa ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mubwira umuntu ucana ati kumvira bizana faveur y'Imana ku buzima bwacu. Reka nababwire abantu b'Imana, uko igiye kurushiriza kumwumvira niko nawe agiye kurushiriza kugaragaza ubwiza bwiwe ku buzima bwawe. Agiye kukongera ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, agiye kukongera gutahura mu izina rya Yesu Kristo, agiye kugwiza ubukerebutsi bwawe mu izina rya Yesu Kristo, agiye kugwiza inkomezi zawe mu izina rya Yesu Kristo, agiye kugwiza ijambo ryo guhishurwa mu izina rya Yesu Kristo. Uzoruta abandi bose ibihetangabo 10 kubijanye n'ubukerebutsi, kubijanye n'ubwenge, kubijanye no guhishurirwa. Ndabivuze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka ndakubwira ikintu kimega muntu w'Imana. Naho nabonye umuntu ahagarara n'Imana, Imana ntimwongere. Hari igihe twibaza kubera ko aba bantu babaye ibitangaza ku bami bose, ibanga riri mu kintu kimwe, bagumye bahagaze neza. Imana nayo iciguma ihagararana nabo, kuko igihe cyose nzohagararana n'umuntu wanje, igihe cyose nzoshingira intahe umuntu wanje. Reka ndangize mvuga gutya. Ushobora kuba umeze nka Yohani uri ku kizinga Patimo. Kizinga Patimo na ahantu barungika umuntu guhereza y'ubuzima, na ahantu bashira umuntu ngo apfireho batamubona, na ahantu bashira umuntu kuko atacizere na kimwe kikihari ku buzima bwiwe, na ahantu bashira umuntu kuko atakigishoboka. Uyu munsi waje ngaha kuri uyu munsi wa mbere, ndazi ko bamwe bakirushe abandi bakiri muri uko kuruha kw'iminsi mikuru, ariko Imana iguhezagire ko bashoboye gushika hano hantu. Ariko reka ndakubaza ikintu kimwe. Mbega wowe bagutetse mu mavuta, mbega wowe bagukaranze mu mavuta, bakagenda bakaguta ahantu udafise n'icujya, uravyumva? Je narimvira ikintu kimwe. Hari ikintu ushaka kubasaba ngo kirangire mu kanwa kanyu mu izina rya Yesu Kristo. Warubizi hari igihe abantu baca mu ngorane canka gaca mu ntambara, uravyumva? Hariho abantu reka ndabaza ikintu kimwe. Je ndibaza wowe bagutaye ku kiziga ca Patimo bakukaranze mu mavuta, ushitseyo, reka ndakubwire, hariho abantu numva ashaka ko muhemu w'Imana abakore ko muhindura ingene mumeze. Uti gute? Kuko hari abantu batiha, hariho abantu bakwega ingorane ku buzima bwabo kubera ukuntu bameze. Reka ndakubwire bene abo bantu, hari umuntu aca mu igihe cyose igihe waciyemo nta muntu umwe atakize. Wicaranye n'umuntu 5 minutes ucumubwira ngo ngo waravyumvise, ntaranavuga muri kuri ngo waravyumvise, ngibiki ivyanshikiye, ubundi oya nayo batare ngo ya baratwivye ibintu byose, baratwara salon, baratwara itapi, baratwara amatasi, baratwara amasafuriya byose. Umuntu impande yawe agafite yo maskini, nivyo yo pole sana naco none arandemesheje. Okay. Reka ndakubwire, hariho abantu iminsi yose umuntu akuri impande umubwira ingorane zawe. Hariho abantu bashikiwe n'ibintu bishikira abandi, ariko impwemu yo kuguma wumva uri victime ndayiteguye. Uravyumva? Abantu bose bama bakuremesha, nyene umerewe nabi. Yo ni murabe nuze yashasha clean hari, nguriya ahagaze hari yanye ntihagira abaja kumuvugisha sha, abantu bakaza bite biko biraza. Ugasanga, reka ndakubwira ikintu kimwe, reka ndakubwire ukwizera kwacu. Bona sifesa, mbega urabizi yuko Yohana yabaye mu gikiriza ca Yesu, akaba inshuti, akagendana, akabona ibiki, hama gashinga intahe. Ariko kwari umuntu nigute ashobora gushingira intahe Imana hama bakamuteka mu mavuta kugira bamuhe recompense, hama Imana ikarindira bakamuteka mu mavuta bagaheza kumukaranga, iri mu ijuru ikabibona, sivyo?
warubize abantu b'Imana hari ibintu dukwiye kurengana. Nta na rimwe mwebwe mwahawe gutahura Imana mu bumana bwayo na souverainete yayo ingene ifonctiona n'ingene yagise. Bibiri ivuga ngo ubukuru bw'Imana no guhisha amabanga. Haleluya. Ariko twebwe n'abana bacu uravyumva, urabona tugize gute? Urabona ebana ivyamaze guhishurwa ni vyacu n'abana ngo tubitambukiremo. Hari ivyashizwa habona, hari ibikinyegejwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi iyo umuntu yamaze kunywana n'Imana baramukaranga. Iyo Yohana bamushaka ku kizinga ca Patimo bambaje kumukaranga, ikintu ca mbere yari kuvuga yari kubwira ikintu cyose abonye hajya anya. N'abandi barungitse gupfirayo. Murazi vyanshiki bantetse. Murazi vyanshiki bankaranze. Reka ndabwirega abantu b'Imana, igihe kirageza aho tudasubira kumedita ku vyatubabaje. Igihe kirageza aho tudashobora gushira amaso yacu ku bitagenze neza. Ariko nkamenya yuko no mu bitagenze neza Imana yari mu ijuru, kandi yari yatakaje ikoti y'ubumana, yari mu ijuru yahagaze kandi ari Imana. Nande n'umuntu yari ihari muri assistance ihagararanye nanje, ariko ntayibona. Bibiri ivuga ngo Yohana ashitse ku kizinga Patimo avuga ngo nari muri mpwemu. Alala. Ngo nari muri mpwemu. Haleluya. Iyo bari guhikaramu ujya mugabo ari muri kijya kibanza, kumbura yari kwandika ingorane ziwe. Jewe Yohana, jewe naragowe. Namuganda cyane. Bavyumva nivyo yari kwandika, iyo yari kwandika Apocalypse sivyo Revelation. Ako je birantangaza, Imana yitwa Alpha na Omega. Nta namwe muri Bibiliya Imana yitwa Alpha, nta namwe yitwa Omega kiretse muri Apocalypse. Uwahishuriwe Imana kariyo ntanguriro n'iherezo ni Yohana. Yabihishuriwe ari muri eta yihe akaranze. Uravyumva ari hoti canke sinzige n'abameza akaranze, sivyo? Ariko birantangaza ingene Imana capacité ya revelation ishobora kwiyongerereza ku buzima bw'umuntu. Kandi igihe umuntu ari muri situation mbi, ari muri situation yo kubabaza, reka nakubwira ikintu kimwe, naho twoba turi mu ntambwe, naho twoba turi mu muriro, naho uri kuri Patmos, naho inzu yawe imeze nka kijya kizinga, naho uri ahantu uvuga uti genda pfuye, reka nakubwire ja muri mpwemu, kuko naho umengura ahantu umenga naho rupfu. Reka nakubwire ngo Imana igiye kandi kukwishurira, Imana igiye kandi kuzana ubwiza bwayo ku buzima bwawe, Imana igiye kukubwira ivyo itigeze ibwira abandi. Kuva kuri Mose yanditse itanguriro gushika kubanditse bose, nta numwe yigeze yandika ivy'igihe ciherezo nka Yohana, nta wigeze arungika ama message ku mashengero nka Yohana, nta wigeze avuga ivyiherezo ngene akavyugara neza. Ba Paulo barabikabakaba, ariko Yohana yabitanze muri revelation iri full. Igihe umubiri we wari kuraribwa, nico gihe Imana yamushitseko ngo imushirako ikiganza. Ngo ahindukiye abona umushatsi wera cyane, ahindukiye abona mu nyonga hasa n'izuba hakayangana, ahindukiye abona igikiriza kimeze nk'inzahabu, ahindukiye yumva ijwi rimeze nk'amazi asuma, ahindukiye yumva mu kanwa hasohoka nk'inkota ikarishe, ahindukiye abona ubwiza mu kibanza atari cyo kubonera mu bwiza, mu kibanza yateguriwemo gupfiramwo, nico cabaye ikibanza ca revelation. Ubuzima bwiwe butigeze gucamo. Ndarangije ndakubwira ngo reka ndakubarira ikintu kimwe, aho uzoba uri hose, mu nzu yawe ushobora kubuhita Patmos, mu rugo rwawe ushobora kubuhita Patmos, akazi kawe kari invivable hitwa Patmos, ivyagushikiye wumva umenga ahantu hagahinda n'isoni, sohoka mu soni, va mu kwikengera, va mu gahinda, hagarika kubwira abantu ngo urabona ngo jewe ngo nitwa maskini Jean Berkimasi. No. Oya. Hari ibindi vyo kuvuga. Haleluya. Hari ibindi vyo gutangaza. Yesu ashimwe cyane. Kwa kikuzigamye uracafise ivyo ukwiye gutangaza. Kwa kikurinze uracafise ivyo ukwiye kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwira ikintu kimwe, sinzi Patimo uriko, sinzi kizinga uriko, sinzi ukuntu wiyumva, sinzi aho wiyumva, sinzi ukuntu merewe, ariko reka nakubwira ikintu kimwe, agiye kukwereka ubwiza bwiwe, agiye kukwereka uko atakwigeze kwireka mu kindi gihe, ugiye kumubonera mu kurusha uko wamubonye mu gihe cawe wita ciza, ku buryo igihe wita kibi nico uzokwita ciza, kuko azoguha gutangaza amabanga akomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Muragenda mubaza bize iby'amateka. Yohana ntiyabaye agipfa naho yaratumbere gupfa, ariko Yohana yasuye kumara indi myaka gushika hafi Eglise Katolika yaje gutangura atarapfa. Reka ndakubwira ikintu kimwe muntu w'Imana, hari ibintu bisa n'ivyo kutwica, ariko je refuse ikibanza cose, naho bacise Patmos, naho abandi bagipfiriyemo, ariko je nzocakirira mu bwiza bw'Imana.
nzokiboneramo gloire y'Imana kurusha uko nigeze kubibona ku buzima bwanje, nzokibonamo ubushobozi bw'Imana kurusha uko nigeze kubibona ku buzima bwanje. Nimba uvyizeye uvuge amen, nimba uvyizeye uvuge uti amina. Haleluya. Niwavyuka mu gatondo umuntu w'Imana ukambara ukoga ukimakiye ukagira neza, hanze ya decor na maquillage na épillage na sophistication byose bijya byose usanzwe ugira, umaze gutangura gutambuka wizere ko ari ubundi bwiza wambaye. Haleluya. Niba wabonaga mukobwa umuhungu aje kuvugisha ntutwenge cyane, biri exagere, uravyumva? Hari ubwiza bw'Imana wambaye, ntugire akantu de trop. Ba wewe arakuvugira, Yesu ashimwe cyane, arakuvugira, Yesu ashimwe cyane, arakuvugira. Niwumva tentation ije yo kwigwanirira, usubize inkota yawe mu bwubati, uvuga uti Imana reka ndakureke aho ukore kuko nahisemo guhagarara nawe. Reka ndakubwire nkuko wahagararanye nawe agiye guhagararana nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Patmos ntikibaho, ariko ni kibanza ca revelation, ni kibanza aho Imana igiye kuguha ijambo ku mashengero, ni kibanza aho Imana igiye kuguha ijambo ku bagiye guhaguruka, ni kibanza aho Imana igiye kuguha ijambo ku vyigiye gukora, ni kibanza aho ugiye kubona ibitereka ko amataro ndwi Imana itanga message, ni kibanza ugiye kubona intambara zose Imana igiye kugwana, ni kibanza ugiye kubonamo ingene Imana izonesha ingwano ya Armageddon, ni kibanza ugiye kubona wa mukobwa atibugirwa mu muriro, ni kibanza ugiye kubonamwo ivy'amaso atigeze kubona, ibitigeze bica mu vyimviro vy'abantu, ni kibanza ugiye gutambukira kuri kristal, ni kibanza ugiye gutambukira ku nzahabu, ni kibanza ugiye gutambukira mu bwiza bw'Imana. Reka nakubwira ikintu kimwe, aho hantu ntuhapfira, ariko aho hantu urahakirira. Satani yagushize ngupfe, ariko Imana igiye kuhahindukiza ikibanza, agiye kuvyara ikintu gishasha ku buzima bwawe. Ndavuze ngo reka ubwiza bw'Imana bwigaragaze ku ishengero ry'Imana, reka ubwiza bw'Imana bwigaragaze ku buzima bwawe. Ntuzufate inzira z'abandi, ntuzujye ibyo abandi bose bajya, ntuzukore ibyo abandi bose bakora, ntuzufate inzira z'abandi zose za promotion. Imana ni igupromotinga, Imana ni igushira hejuru, ariko cereza ikwereka inzira. Kumbure no kujya utuboga, kumbure no kujya utuboga, kumbure no kunywa amazi, kumbure se kwambara nkuko abandi bambaye, kumbure se kuvuga nkuko abandi bavuga, kumbure se kugenda nkuko abandi bagenda. Hagarika ivyo abandi, ariko reka Imana iguhishurire. Usaba uti ni munyemerere iminsi mikeya nkora ibintu ko Imana imbarira, nibitahinduka Imana izobitahagaranye nanje, ariko uko ndabizi mu gitondo ihagaranye nanje, ku mugoroba bihagaraye nanje, kandi asanga ihagaraye nanje, ngiye kujya utuboga, ngiye kunywa amazi, kandi nzoba mwiza. Kuko bidahagaze ku byo dukonsoma, bihagaze ku cakora.